Morning Burundi. Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa kabiri aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu gihugu hagati i Bujumbura ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyahera muri siporo. Muri siporo amakuru tugiye kuyahera mu mugwi urunani waserukiye Burundi mu nkino zo kurondera itike ibashikana mu nkino mpuzamakungu za basketball arizo BAL, aho umugwi urunani waraye unaniwe gutsinda urukino simusiga wa demi finale ya Elite 16. Urukino rwari gushobora gutuma umugwi urunani uramutse utsinze uba umugwi wa mbere mu Burundi ushitse mu nkino mpuzamakungu za basketball muri Afrika arizo BAL zizobera mu gisagara ca Kigali hariya mu Rwanda. Umugwi w'urunani wari witwaye neza mu nkino za mbere aho watsinze inkino zose wari umaze gukina, ukaba wari wo mugwi wahabwa amahirwe menshi cyane yuko uza gutahukana intsinzi kuri runo rukino, na cyane cyane yuko bari bafise umurindi uteye ubwoba, ndetse abafana benshi, abakunzi benshi ba basketball bakaba bari bagiye gushigikira uyu mugwi w'urunani. Ni urukino rero bari bitezwe cyane kandi urunani rwari rwitanze cyane, bikaboneka yuko igice ca mbere ndetse uduce tubiri twa mbere urunani rwari imbere kandi rwari ko rwitwara neza, ariko urukino ruza kurangira batsinzwe na Crio Star amanota 90 kuri 82 n'iryo higano rya Elite 16. Icizere cari cinshi kuri uyu mugwi rero wavuye mu Burundi ugiye guserukira Burundi, aho wari ugiye guhura n'uwo mugwi wo muri Cap Vert, umugwi benshi bari babona yuko uri hasi utaza kushobora gutsinda urunani, kuko urunani rwari rwagiye rutsinda iyindi migwi yose bagiye bahura n'imigwi yari ikomeye yari irimo. Ikindi kibabaje rero nuko abatari bake rero bagiye babona ingene urunani rwagiye kuruhuka bafise amanota barusha uyu mugwi, amanota agera ku 9 yose, ariko bagarutse mu duce tubiri twa nyuma bikaba byabahindukanye, aho uyu mugwi wo muri Cap Vert wabahinduriye ku rukino. Gushika muri kano kanya rero urunani ntiruzoja mu nkino za basketball zo muri Afrika arizo BAL, kuko hari hategekanwa yuko hajamwo imigwi ibiri itsinda mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma ca Elite 16 iriko irabera hariya mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi. Ndetse rero urunani kakaba arakababaro kenshi byababaje abakunzi babo, bakaba bababaje n'ingene uyu mugwi wari witezwe cyane, n'ingene uwo mugwi wari kuritwara neza cyane, ariko ukaba wagize ikibazo cyo gutsindwa n'uyu mugwi utari witezwe. Kuri no wa kabiri rero itariki 3 Kigarama 2024 urunani rukazoca ruhura n'uwundi mugwi uzoba watsinzwe mu rundi rukino rw'igice ca kabiri gishiri ca nyuma, bazohure bahiganirwa ikibanza ca gatatu cyo muri iryo higanwa bariko barakina rya Elite 16. Amakuru tuyabandanirize mu bushikiranganji mu byo bujeje harimo ikigega ca leta, aho umushikiranganji asaba abandi bashikiranganji yuko ibikorwa biza imbere y'ibindi ibikorwa nyamukuru ari byo bigiye gushigwa imbere mu kurindira ko hoboneka integuro isubiwemo y'amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu gice ca kabiri cy'umwaka wa 2024 ushira 2025. Ivyo vyashikirijwe rero n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima inyuma yuko bagize ivyigwa bagize umwihwezo, akavuga yuko basanze ikigo kijeje gutoza amakori n'amataxi OBR cerekanye yuko hariho igihengeri c'imiliyaridi 110 y'amarundi mu buryo bwari bwitezwe yuko ico kigo kizotoza mu mezi 4 aheze. Mu vyari vyasabwe rero n'inama shikiranganji iheruka harimo kwirinda gusesagura amafaranga ya leta agakoreshwa mu bikenewe biza imbere y'ibindi ibikorwa nyamukuru, bikaba ari byo bishigwa imbere. Bagasaba kandi gushiraho umukenyuro wo kongereza yinjira mu kigega cy'igihugu yo ingene amafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu yo kuyongera, no gusubiramo iminyanyuro nshasha mu mafaranga leta igiye gukoresha mu gice ca kabiri cy'uyu mwaka wa 2024 ushira 2025. Ano makuru reka tuyabandanirize mu ntara ya Rutana, aho mu ntara ya Rutana havugwa umugabo w'imyaka 45 yaheruka guhabwa ikigongwe muri babanyororo baheruka guhabwa ikigongo c'ikivunga n'umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Bukeye uyu mugabo rero igitangaje
bakaba bamusanze ariko aramena inzu, none akaba yaciriwe imyaka 5 y'agasho. Uyu mugabo azwi ku izina rya Bayisabe Donatien w'imyaka 45 avuka muri Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana, yarafatiwe muri quartier Kigwati ariko aragerageza kumena inzu kugira ngo yibe. Ashikanwe mu rubanza rw'ikibiriraho muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana kuri uyu wa 29 Munyonyi 2024, yagiriwe n'icaha cyo kugerageza ubusuma bukabije, ariko yaburana ahakana yuko atari byo yagira kore. Intahe imukubita mu gahanga. Uyu mugabo yagiriwe n'icaha acahanisha umunyororo w'imyaka 5 no kuriha ihadabu y'ibihumbi 100 vy'amarundi, atayatanze akazoca yiyongera ku amezi 6 y'umunyororo. Imbere yo kurekurwa mw'ibohero ku kigongwe c'ikivunga c'umukuru w'igihugu, uyu mugabo yari yafatiwe yari yapfungiwe mw'ibohero ry'intara ya Bururi. Ibi rero ngira ni bimwe bavuga bati ingesi iraraba ntihwera, canke bimwe bavuga bati agatoke kamenyereye gukomba kama gahetamye. Uyu mugabo akaba agiye gusubira mu gasho, kandi akaba agiye kumarayo imyaka 5 yose, mu gihe yari mu bahawe ikigongwe c'ikivunga n'umukuru w'igihugu muri babanyororo aheruka kubabarira. Umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera asaba abakenguzamateka bose kutadebukirwa muri kino gihe bimirije kurangiza ikiringo batorewe kiri mu guhera. Kubwiwe rero akavuga yuko iherezo ry'ikintu ryari rikwiye kuba riruta intanguriro ryaco. Agasaba rero abakenguzamateka kubandanya bakora batadebukirwa muri kino gihe rero bimirije kurangiza ikiringo cabo. Ivyo yabishikirije mu ijambo yo kugurura icese isasa risanzwe ry'inama nkenguzamateka ryo kuri uyu wa 2 Kigarama 2024. Emmanuel Sinzohagera akaba yabibukije abo bakenguzamateka ko batorewe gukorera abanyagihugu mu kiringo c'imyaka 5 kandi bamaze kwinjira mu mwaka wa nyuma w'ico kiringo. Akabasaba rero ko badakwiye gushira hasi ikiringo batorewe kitarahera, akabasaba kuguma bakora bitanga batiziganya kugira ngo bazorangize neza. Amakuru tuyabandanirize mu gisagara ca Bujumbura, aho abanyagisagara banezereje n'ingene igisagara kiriko kirasa muri ino misi, na cane yuko igisagara ca Bujumbura kirimwo ibiti vyatewe ku mabarabara ndetse n'amashugwe, kandi bikaba bikorerwa neza cane. Ngo ivyo biboneka yuko akamo umukuru w'igisagara ca Bujumbura yagiye aratera mu mezi yaheze abanyagihugu baba barakumvise, ndetse bakaba banezerejwe n'ingene igisagara ca Bujumbura gishajije, kirimwo ibiti vyiza kandi kiriko kirakuburwa amabarabara, aho usanga asa neza. Ivyo rero biruko mu gihe mu misi ibiri gusa Uburundi buzokwakira ihuriro ry'abifuza kuzana imitahe mu Burundi mu gisata c'abigenga hamwe n'abafashanya na leta mu bikorwa vy'iterambere rizotangura. Iryo koraniro kandi rikaba rizotangura mu misi 2 gusa ngaha i Bujumbura, ikaba izorongorwa n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ivyo birori rero bikaba bizokwitabirwa n'abatumire bavuye ku mpande 4 zose z'isi, abatumire batandukanye, abagwizatunga ndetse n'abanyamigambi batandukanye bazohura n'abandi bo ngaha mu Burundi kugira ngo babereke ivyiza vyo mu Burundi, ivyiza vyotuma bazana imitahe ngaha mu Burundi, bakazoronka akaryo ko kuraba ibisata bitandukanye bashobora gukoreramwo, bashobora gushoramwo imigambi n'amafaranga vyabo. Ni ibisata bitandukanye rero, mu gihe Uburundi busanzwe bufise ivyiza vyinshi vyo kwerekana ibibanza vy'iratiro, ndetse bukaba bufise n'ibibanza vyiza abanyamitahe bashobora gushiramwo imitahe yabo, bagashingamwo n'amashirahamwe yabo. Amakuru tuyabandanirize mu makungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Joe Biden asigaje iminsi mikenya kugira ngo ave ku butegetsi, inyuma yuko umukeba wiwe Donald Trump atowe kugira ngo azomusubirire muri ayo mabanga. Joe Biden rero imbere yuko ava ku butegetsi akaba yababariye, yahaye ikigongo umuhungu wiwe Anta atari asanzwe yorohewe, kuko uyu muhungu yari apfunzwe, akaba yamuhaye ikigongo atakirinze gusabwa nk'uko Perezida Biden abivuga. Akaba avuga yuko uwo muhungu wiwe yarasanzwe yaragirijwe n'icaha cyo kugura inkoho, cyo kugura ibigwanisho bidaciye mu mategeko, ndetse akagirizwa
ico caha, mu gihe Biden wewe mu vyo yavuze avuga yuko urubanza rw'uyu muhungu rushobora kuba rwaragiyemwo imvo za politike, kuko uyu muhungu yagiye yagirizwa kandi no kunyuruza amakori. Perezida rero Joe Biden akaba yamurekuye atakirinze gusabwa, akaba yategetse yuko uyu muhungu wiwe bomurekura, akavuga yuko ingene urubanza rwaciwe bitubahirije amategeko, ndetse yuko habayemwo guhengama, hajamwo imvo za politike. Vyumvikana yuko ari imvo z'uko uyu yari umukuru w'igihugu, ndetse arabashaka kubifatanya na se kugira ngo bamucafuze, akaba ariko arazira urwanko abantu banka se wiwe. Rero Joe Biden akaba yamubabariye, agategeka yuko ivyaha yari yagirizwa vyo kugura ibigwanisho bidaciye mu mategeko ndetse no kunyuruza amakori babifuta, bakabimukurako atakirinze gusabwa. Amakuru tuyarangirize muri Syria, aho hariko havugwa igisagara ca Alep caraye kiguye mu minwe y'abaroberi, abagwanyi basanzwe bagwana muri ico gihugu gisanzwe cari gisanzwe kisatiriwe cane n'abagwanyi, imigwi y'abagwanyi itandukanye, kuko iki gihugu gisanzwe kigabuyemwo ibice bine kubera abagwanyi batandukanye basanzwe bakigwaniramwo. Umugwi rero w'abagwanyi, ingwanyi zo mu mugwi wa Ayat al-Hasham akaba ari wo wafashe kino gisagara. Uyu mugwi ukaba usanzwe ugwana ushigikiwe n'igihugu ca Turkiya. Igihugu ca Turkiya gisanzwe gishigikiye uwo mugwi mugabo kitabivuga, gisanzwe rero arico gisanzwe cari gishigikiye uyu mugwi ugwana, ukaba wafashe kino gisagara mu gihe kino gihugu cari gisanzwe cugarijwe n'ibitero catewe n'igihugu ca Israel. Israel yari kirahiga abagwanyi bo mu mutwe wa Hezbollah. Uwo mutwe wa Hezbollah usanzwe ari wo warushigikiye ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Assad. Uwo mugwi rero ukaba wafashe kino gisagara ca kabiri mu bunini muri kino gihugu, mu gihe igihugu cari gisanzwe cugarijwe n'ibibazo catewe n'ivyo bitero vya Israel, vyatumye abasirikare bahora bafasha kugira ngo iki gihugu bagifate bagicunge neza, bamwe barapfuye, abandi nabo basanzwe baracitse intege kubera ibi bitero vyatewe na Israel, bigahitana benshi, bikongera bikonona ibirindiro bitandukanye. Ni mu gihe kandi ubu butegetsi bushigikiwe n'Uburusiya busanzwe nabwo nyene bwari butariko burashigikirwa cane, na cane cane yuko Uburusiya bwari busanzwe bufise nabwo ingwano buriko buragwana na Ukraine. Hariya muri Ukraine aho intambara Uburusiya bumazemo iminsi itwara uburyo bwinshi, igatwara amafaranga n'inguvu nyinshi, bigatuma Uburusiya budashobora kubandanya bushigikira ubu butegetsi bwa Perezida al-Assad. Uyu mugwi rero ukaba wafashe kino gisagara ca kabiri gikomeye mu gihugu, mu gihe wari umaze iminsi utera ibitero vyose bavuga yuko bishobora kuba vyahitanye abantu barenga 500 muri ico gihugu, ndetse harimo abagwanyi ku mpande zose, baba abagwana ku ruhande rwa leta ndetse n'abaroberi basanzwe bahafashe. Ngo intumbero rero y'aba baroberi si yindi, aba baroberi bakaba bashaka guca intege ubutegetsi bwa Perezida asanzwe hari al-Assad, bagashaka yuko baca intege ubu butegetsi, na cane cane yuko ubu butegetsi budashigikiwe n'abatari bake, kubera bwananiwe kubaka kino gihugu ngo bugihuze. Imigwi myinshi rero ikaba yagiye igwanya buno butegetsi, igenda irafata uduce tumwe tumwe. Ntawuzi ingene bizogenda muri kino gihugu, kuko n'iyi migwi hagati yabo isanzwe iziraterana, bakaza baraterana bakigwanira hagati yabo mu duce basanzwe barafashe, aho umuguma udatinya gutera uwundi kugira ngo wigarurire agace uwo mugwi ubusanzwe wari urimo. Turabashimiye ko mwakurikiranye n'amakuru, tubifurize kuguma mugira ibihe vyiza, nawe utaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.